iyi mburi iraraba abantu bitwa ko ari abagatolika bose kuva kubo hejuru gushika kubo hasi. Iyi mburi iraraba abantu bo mu yandi madini bakiri muri vya bibanza bitatu Imana yantwaramwo bacishushanya abana b'Imana. Aba nabo iyi mburi irabaraba. Iyo Yesu abona yuko hobayeho iyindi nzira yari kubivuga avuga ati ni jewe na mama nzira no kuri n'ubugingo, ntawe uzoshika kwa data tutamujanye. Uwo bitazokundira kwanshako azoce kuri mama azoshika. Ibyo bintu yari kubivuga bikaja muri Bibiliya, abantu bakabisoma bakamenya yuko inzira ari zibiri. Ariko nta hantu na hamwe hari avuga yuko inzira ari zibiri. Inzira ni imwe. Abakristo bo hasi muzogena mufate abamenyeshamana, mubafate mubabwire ati kubera iki mwatubeshe mutatubwirije ukuri. Nabo bababwire ati erega natwe si twebwe, natwe ivyo twabigisha twabikura hariya kwa padiri. Nabo bagende gufata ba padiri ati mwebwe kubera iki mwatubeshe mutatubwirije ukuri. Abapadiri nabo ati erega natwe ivyo twababwira twabaha inyigisho muje kwigisha abandi, erega natwe ntiyari twebwe, natwe twabikura hariya kwa musenyeri. Abapadiri bafate musenyeri ati murabona ingene mutatubwirije ukuri mwatubeshe. Abasenyeri nabo ati erega natwe si twebwe, natwe ivyo twabigisha natwe twabikura hariya i Roma. Babasenyeri bagende gufata papa ati murabona ingene mutatubwirije ukuri mwatubeshe. Uko niko abantu bazoburana n'idini. Iryo dini niryo muzoburana naryo, kuko murumva yuko Imana yo yavuze ko we atari umugabo wanyu, muzoburana mukiburanira mwebwe nyene. Bene data, hariho inyigisho bigisha ubuye bavuga yuko Imana izoraba mu mutima. Ego mesi mpakanya ko Imana itazoraba mu mutima. Imana izoraba ibigaragara n'ibitagaragara. Isuzumwa ryo ku mubiri naryo rirahari. Ndi umuhamya wo kubihamya. Isuzumwa ryo ku mubiri rirahari. Nabona twicaye twambaye ibitambara, mbona bo nyene baradukuye ko ibitambara. Abantu bari baje ari batatu. Mbona abantu b'ibisuko barasigaye. Jewe mbona barankuye ko igitambara. Hari ukuntu nari mfise imishatsi ya naturelle mugabo miremire. Mbona imishatsi bariko barayikoramwo bayikwega. Jewe mbona ndiko ndavuga ngo imishatsi yanje nubwo ari miremire ariko ntabwo nsuka. Tuzogerageza kwisigura, ariko nimba tubikora nimba tutabikora Imana yoyo izobizi kubikora canke utabikora. Ico kibanza natwawemwo kugira kabiri. Murumva ko abambere b'ibisuko barasigaye. Ico ni kibanza ca mbere narimwo. Ntwawe mu kindi kibanza ca kabiri cansangaho abana b'abakobwa. Mvuze abakobwa n'abadamu baba barimwo. Abo bakobwa mbona harimwo abisize amarabero ku munwa, abisize amawanja ku ngohe, abasize inzara. Mbona abafise ubuntu ku mutwe umenga bumeze nk'ubusherisheri, sinzi ko bose ariko babwita. Kuvuga barya abantu bagenda gusigisha imishatsi mugabo ntibayinyereze, bakavyimbisha gusa. Mbona abafise ubuntu umenga n'amavage mu mutwe. Mbona abambaye utumini tw'utujipo, mbona abambaye amapantaro. Ibintu nk'ivyo ni ukuvuga utariko kimwe muri ivyo yari kw'ikindi. Abantu ukabona ivyo byose mvuze bibariko. Mbona abariko barabasuzuma, mbona barabazungurutse. Mbona abo bantu bose barasigaye, nta numwe yavuyemwo. Nca ntwagwa mu kindi kibanza. Ico kindi kibanza kigira gatatu nsanga n'abantu biyambije. Abo bantu biyambije bose mbona barasigaye, nta muntu n'umwe avuyemwo. Mwami Yesu, turagushimiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze cyane. Yesu nashimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Muraho mumeze neza? Natwe turaho duherereye tumeze neza, turashima Imana. Hanyuma nari mfise igishinga ntahe, ariko ico gishinga ntahe kikaba gicanzemwo n'ubuhanuzi. Hama ubwo buhanuzi nkaba nabuhawe aho nakira agakiza, nkakira umwami Yesu. Niho
Yesu yangendereye, angenderera mu nzozi, nca ndonkeramwo n'ubuhanuzi. Ariko imbere y'uko dushika ku ntahe ukuntu Yesu yanyiyeretse, katamaye dushima Imana. Data uri mu ijuru, Mana uhambaye, Imana ugororotse, turagushimiye kandi turagukengurukiye. Turagushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe, turagushimiye ineza yawe, turagushimiye aho Pawulo mujirwe nushishikara kutugirira neza, turagushimiye aho Pawulo mujirwe ukuntu ushishikara kutubera amaso, turagushimiye Papa mujira amashimwe n'icubahiro kabibi vyawe. None Data wo mu ijuru, ndakweretse iyi ntahe ngiye gushinga n'ubu buhanuzi ngiye gutambutsa. Reka Papa wo mu ijuru abe ari wowe ubibamwo kuva muri no ntahe gushika aho nza kurangiriza. Reka Papa wo mu ijuru ubane nanje. Reka Data ntabarije, ahubwo izina ryawe rihabwe icubahiro, mu izina rya Yesu Kristo, amina. Hanyuma jewe navukiye mu muryango udakijijwe, ndawukuriyemwo, ndaja kubaka, nongera nja kubaka kandi mu muryango udakijijwe, ndawubamwo. Ariko Imana ica kungirira ubuntu, ndakizwa. Nkijijwe ndakira agakiza, umukozi w'Imana twarayaze, ndatura, aramfasha gushika ku ntambwe yo kwakira agakiza. Maze kwakira agakiza arambwira ati rero utegerezwa kugira intambuko, urondere ishengero ushobora kwinjiriramwo, hanyuma ubandanye intambwe zikurikira, ubatizwe mu mazi menshi. Ndamubwira ati sawa, nta kibazo. Rero maze kwakira agakiza haciye iminsi 2 nakijijwe, niho nagira inzozi ryamye, Yesu aranyiyereka mu buryo butangaje. Kuva nakabaho ntabwo nari bwagire inzozi nk'izo. Rero ndabibutse yuko jewe nasengera mu idini rya Gatolika, niho ninjirira. Umuryango mama avukamwo ntabwo kijijwe, basenga muri iryo dini. Umuryango papa avukamwo basengera muri iryo dini. Aho ntuye nabo nyene barasengera muri iryo dini, mugabo ho harimwo bake bakijijwe. Rero haciye iminsi 2 nakiriye agakiza, niho Yesu yanyiyereka mu nzozi. Nabona mvuye muri dushe, rero ngeze mu muryango w'igikoni numva ibintu bisuma nk'amazi, bisuma cyane. Ndaraba hirya no hino ndabura ivyo bintu bisuma, mugabo ntaramuye amaso hejuru nca mbona ishusho ya Yesu. Yesu ndamubona, namubona abamvye amaboko, ariko ntabwo yarabamvye ku musaraba, oya, namubona mu kirere nyene abamvye amaboko. Iyo shusho nguma ndayiraba, nca mpamagara mama wanje amvyara, ndamuhamagara ati mama ingurabe Yesu, mama ingurabe Yesu. Mama aranka kuza kumuraba. Jewe ariko sinashaka kumukura kwa amaso, nagumye ndamuraba kuko iyo shusho nayo yagumye ihagaze. Ariko naje ndarushirizaho n'ijwi rirenga, ndahamagara mama nyene cyane, ndamuhamagara ati mama ingurabe Yesu. Mama aranyegera inyuma y'umuryango. Mama hakoza kumuraba, nakobeje nyene ndamuhamagara kugira aje kumuraba. Mama ahubwo hakoza kumuraba mbona arafashe wa muryango w'igikoni ari nyuma yawo, arameze nk'uwukinga, aranka kuza kumuraba. Yanze kuza kumuraba ameze nk'uwukinga umuryango, nca numva indirimbo, ampaye indirimbo ivuga ngo umukiza niyazagarukanye, ubwiza no kuba wagose, abatarigezwe bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate.
ntibazohagarara imbere yiwe, bazohinduka ubwoba gusa. Wiyambure rero impuzu zanduye, ubone kwambariye ubukwe. Iyo ndirimbo ayimpa uko nyene, aho nyene nahereye n'aho nyene mpereje yayimpaye uko nyene. Ndabona ya shusho iragiye, igiye jewe nyene nca ndiyumvira iyigiye, nca ndamenya iyigiye, nca niyumvira ko umenga noyikwirikira iyigiye tugahurirayo. Nkivyiyumvira uko nyene mbona ndagiye, ngiye nshize hahandi niyumviriye ya shusho kandi nca twongera duhuriraho. Duhuriyeho nasanze hari abantu benshi bahakoraniye. Tuhahuriye numva arampamagaye, ampamagaye nditaba, acambwira ngo mfataha. Yambwiye ndamufate ku rutugu, mugakora nabona hari abantu benshi, jewe sinamufashe ku rutugu, we yahagaze araba imbere, nanje mpagarara impande yiwe ndaba inyuma, jewe nca ndamufata mu muhogo, je nca ngenda ndaba abantu. Mbona turazamutse nkimu misegonda mikeya cane, nca ndabona aranshikanye. Anshikanye ahantu yashikanye nta bwiza bwaho nahabonye, ariko nca ndahasanga umukobwa ariko arakubura. Ndahashitse narahagumye, uwo mukobwa ntabwo twavuganye, sinamuvugishije kandi nawe ntiyamvugishije, we yarabandanije arakubura. Ya shusho ikiragenda, nzambona azanye uwundi mudamu umwe. Uwo mudamu umwe naramumenye kandi nawe aramenya, aca arashika aripepera. Hanyuma akadugumba kamuvuye ko arambona, aca arambaza ngo nawe wageze ino? Nanje nca ndamubwira ati ego naje. Wa muntu aca yongera aragenda, Yesu aca yongera aragenda. Agiye yarazanye abandi bantu bakeya. Nabona agenda ahantu hari abantu basa n'abarindiriye nk'umuntu, kujya kuntu ubona nk'umuntu yagize nka mariage, bajya abantu baza gutegera umugeni, murabona ko baba bari ahantu nyene ari benshi bategereje. Rero nabona ari abantu nyene, yagenda ahantu hari abantu benshi basa n'abategereje umuntu. Aca muri ba bantu hamwe yankura, aca aragenda. Agiye ba bantu aca arabasezera, numva bakomeye induru rimwe ngo yo, ngo turasigaye. Nca mbona aragiye ahandi hantu. Agiye ahandi hantu hari abandi bantu benshi, nabonye akoramwe abandi bakeya, abandi barasigara. Uko nyene ahantu nyene yagenda vrima, nabona havamwe abantu bake cyane, abasigara nibo bari benshi. Izo nzu bihereye ngaho aca aragenda. Agiye niho nabona abapolisi baza kuvyura abantu. Nabona ari nki mu bucagucagu nyene buriko buraca. Mbona igipolisi kiriko kiraja kuvyura abantu. Kiriko kiravyura abantu, nkabona abantu bavyutse, n'abapolisi bakaca bababaza ngo mwamenye ivyabaye? Y'abantu nabo bakaca bavuga ati oya, habaye iki? Ngo ishengero ry'Imana ryagiye. Nkabona abantu baratangaye, nkabona bifashe ku munwa, nkabona bifashe mu mutwe, nkabona nyene barabuze amahoro, bamwe bakavyemera, abandi nkabona ntibavyemeye. Nkabona abapolisi baguma bagenda ku mihana bavyura abantu bababaza ati mwamenye ivyabaye? N'abantu nabo ati oya, navyo twamenye, habaye iki? Kwishengero ry'Imana ryagiye. Nkabona bamwe baratangaye, bamwe barifashe mu mutwe, abandi barifashe ku munwa, bamwe bakavyemera, abandi ntibavyemere. Nca ntangura kubona bariko barakubita abantu bariko barabakubita, nkabona abantu bariruka bakiruka, ariko nabwo biruka sinabona ko bafise aho birukana. Nca mbona mama dogo wanje avukana na mama, mbona nawe ariko ariruka. Mama dogo mbona ariko ariruka kandi cyane by'inguvu, ariko nkabona nubwo yiruka ntafisi ariko araja. Mama dogo ndamubona, nawe sinzi uko nahindukiye arambona. Jewe nanje ahantu nari, jewe nabona nicaye ahantu nyene, ahantu niturije, ahantu nyene atakibazo,
mbona mamudogo rero araje arahansanga. Ahansanze kw'irembo ashahasanga igipolisi kiramuhagarika, baramubaza ati ugiye he? Mbona nawe ababwiye ati ngiye kuraba urya. Mbona bamubwiye ati ujya ahantu hari na wewe nta bubasha ufise bwo kumusanga hajya ahantu, nta bushobozi na bukeya ufise bwo kumusanga hajya. Mbona bamudogo baramwirukanye. Mamudogo bamwirukanye mbona yirutse ndagira imbabazi, ndagira ikigongwe, numva mu mutima umenga biranze. Nanje mbona nta bushobozi mfise, nta bubasha mfise bwo kumuhamagara, ariko ndumva ko mu mutima mbabaye. Ndavuga ati yaba nari mfise ubushobozi mamudogo nari kumuhamagara akaza tukagumana ngaha. Ariko mamudogo mbona kweri baramwirukanye, arirutse. Nubwo yiruka sinabona yuko afise yaja, nabona abantu nyene biruka, ariko nubwo biruka sinabona amaherezo y'iyo bahava birukana baja, sinabone iyo bariko baraja, ariko nabona abantu baguma biruka gusa. Mu nyuma nca mbona abantu bateruye ikintu c'igishusho, nabona ari nk'igishusho kimeze nk'umusaraba kinini. Mbona abantu bagiteruye bariko baragisimbagiza, abandi nkabona ari abantu benshi nyene bakikuje kuri ico gishusho bariko baratamba. Mbona ko umenga barafise umunezero. Inyuma yaho bariko baratamba numva ikintu gikubise nyene nk'ikigerenade nyene kinini yacinguvu, numva kirakubise. Gikubise mbona abantu bateruye rwa rushusho barutaye hasi barirutse. Ariko nubwo bari birutse nabonye ahantu bari birukiye hose hari hakorotiye. Barirutse ariko sinabona iyo birukana. Bariruka ahantu hose, abantu bose birukiye nkabona harakorotiye, harugaye. Abashitse aho hantu hugaye nkabona baragarutse. Abantu mbona barabaye urujugejuga aho hantu nyene batabona iyo baja kuko hose hari hakorotiye. Bigeze ngaho izo nzu zigeze ngaho, babantu mbona ntibafise iyo baja, bariruka mugabo simbone iyo baja, hose hakorotiye. Izo nzozi zica ziherera ngaho. Zihereye ngaho jewe nk'umwana w'umuntu nyene navyumviriye nk'umuntu, mama ndamufata nka mama wanje nyene Imana yanyeretse. Mamudogo ndamufata nka mamudogo wanje nyene wakubura n'uwo mukobwa nyene, ndabifata nyene uko nyene nkuko navyeretswe, kuko nta busobanuro jewe nari mfise. Ariko mu nyuma ndagirirwa ubuntu, ndaronka ubusobanuro bw'izo nzozi. Imbere yuko dushika kuri ubwo busobanuro, reka tumanze twifashishe aya majambo nahawe kugira ngo budufashe kwinjira mu busobanuro nashoboye guhabwa. Hama turasoma amajambo ari muri Yeremiya igice ca 50 akarongo ka 12. Twongere dusome Hoseya igice ca 2 kuva ku murongo wa 1 gushika kuri 5. Twongere dusome Luka 16 kuva ku murongo wa 25 na 26. Turahera kuri Yeremiya, turasoma mu izina rya Yesu. Yeremiya 50 karongo ka 12 haravuga ngo, nuko rero nyoko azogira ibiteterwa byinshi, uwabavyaye azomaramara, raba azosigara ari uw'inyuma y'ayandi mahanga, abe ubugaragwa igihugu kigadutse n'ubweranyange. Turasoma muri Hoseya igice ca 2 turahera ku murongo wa 1 gushika kuri 5. Haravuga ngo, mwite barumuna banyu bantu banje n'abashiki banyu ba inambabazi, nimwiburanire na nyoko, nimwiburanire kuko atari umugore wanje, nanje sindi umugabo wiwe. Nakure ubushegabo bwiwe mu maso hiwe,
n'ubumaka bwiwe abukure hagati y'amabere yiwe. Mbere sinzogirira abana biwe imbabazi, kuko ari abana b'abasambanano. Nyina akaba yarihinduye maraya, uwababyaye akaba yarakoze ibiteye isoni. Kuko yavuze ati, ndikurikirira abuzure banje, bampa ivyo ndya n'ivyo nywa, bakampa ubwoya bw'intama n'ipampa bo n'amavuta n'ibinyobwa. Turasoma muri Luka 16 mu kigabane ca 16, turahera ku murongo wa 25 na 26. Turasoma mu izina rya Yesu. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanje, ibuka yuko wahawe ivyiza vyawe ukiriho. Lazaro nawe yahawe ibibi, nunamariwe imibabaro hano. Nawe uraseserezwa, mbere ukuye n'ivyo hagati yacu. Nawe hariho imanga ihambaye yashizweho, kugira ngo nihagira abagomba kuva ino bakaja aho muri ntibabishobore, kandi ngo ntibave iyo ngo bashike aho turi. Imana idufashe cyane. Ayo niyo majambo twishimikiza kugira dushike ku busobanuro nahawe. Mu busobanuro nahawe turahera ku busobanuro busobanura mama uwo ari we neretswe. Nababwiye je ko nari nabifashe nka mama nyene neretswe mama, ariko mu busobanuro nahawe naciye mpabwa yuko mama neretswe muri izo nzozi atari mama yambyaye mu buryo bw'umubiri. Ambwira ati ubusobanuro busobanura mama ni dini, idini nsohotse mvamwo. Nsobanukirwa ko iryo dini nsohotse mvamwo ko ari iryo mama wanje, umva niwo muvyeyi. Tikurya umuntu avuka, iyo umuntu avukiye mu muryango acaba umwana wo muri uwo muryango. Muri iri jambo ry'Imana riri muri Hoseya twayumvise batubwira ngo nakure ubushegabo hagati y'amabere yiwe. Nsobanukirwa ko ubushegabo buri mu mabere yiwe, tihajya iyo ubatijwe bakakugirira igamigirwa yose yo kubatizwa, ububaye umwana wo muri iryo dini, ukuvuga ubuvyawe muri iryo dini. Ubwo bumaka rero nsobanukirwa ko ari inyigisho bigisha. Iyo uvukiye muri uwo muryango baca batangura bakakwigisha izo nyigisho. Uko bakwigisha izo nyigisho rero uba uri kuronka izo nyigisho zaho. Ubwo nibwo busobanura mama neretswe muri izo nzozi. Imana yongera iravuga ko irahakana iryo dini ko we atari umugabo waryo, kandi naryo atari umugore waryo. Bisobanura yuko we si umwami wabo, kandi nabo si ishengero ryiwe, kuko umugore nasobanuriwe ko umugore ari ishengero. Rero bo si ishengero ry'Imana, kandi nawe si umugabo wabo, si umwami wabo. Ubusobanuro nashoboye guhabwa nubwo. Hanyuma ubusobanuro kuri uwo mukobwa nawe yariko arakubura, nasobanuriwe ko umukobwa bisobanura ishengero. Gukubura nako ansobanurira ko ngo abariko barezwa, abariko barihana, barakobeje, nta kintu na kimwe kiriko kirabasamaza. Abariko barezwa barakobeje, nta kintu kiriko kirabasamaza. Ubusobanuro nahawe nubwo. Mpabwa ubusobanuro busobanura mamudogo, kuko nanje mamudogo nari namufashe nka mamudogo wanje nyene. Ariko mu busobanuro nahawe nasobanuriwe yuko mamudogo neretswe muri izo nzozi si mamudogo urya nabonye bavukana na mama. Nasobanuriwe ko mamudogo arayandi madini, ngo urya mamudogo nabona yirukanga ngo yarahagarariye ayandi madini, bisobanura na yandi madini. Ariko sinabisobanukirwa neza ukuntu yariko
yohagararira ayandi madini kandi nawe mu birukanga yarimwo. Aho hantu ntahasobanukiwe neza, arabona nyene ko ntasobanukiwe neza, aravuga ati reka ndakwereke impamvu ari ayandi madini. Nja mu nzozi. Nongeye kuja mu nzozi mbona ishengero ry'Imana rirazamutse riragiye. Ukuntu ishengero ry'Imana ryazamutse, kwa kundi Yesu yanyiyereka igihe nakira agakiza, nkumva ibintu bisuma nk'amazi, n'ishengero ry'Imana rigiye nabibonye uko nyene, numvise ibintu bisuma nk'amazi nyene, bisuma vy'inguvu. Ndaraba hirya no hino amazi asuma ndayabura, ariko ntaramuye amaso mbona ahantu hari umusozi muremure. Mbona ibintu bimeze nk'indege zimeze nka kujya kwa kajugujugu, ariko hajya hejuru hari bijya bibugita vy'umuyaga nta vyariko. Mu kibanza cariko haba ivyo bibugita vy'umuyaga, nabona hicaye umuntu umwe ku ndege imwe, yicaye ku muntu umwe. Mbona zitumbuka ziva inyuma ya wa musozi, zitumbuka ziza ziva inyuma ya wa musozi nyene, nyinshi. Mbona zirasagaje nyene mu kirere. Imbere y'izo ndege n'izindi zigitumbuka, mbona ibintu bimeze nk'inuma vyitangiye imbere ya za ndege ziriko zirasagaja mu kirere. Mbona ziramanutse ari inuma nyinshi, ziramanuka, mbona zirashitse ku butaka. Muga zishitse ku butaka, mbona n'abantu. Mbona ba bantu bakoretse bava mu kirere baje nk'inuma, mbona barirukanze nyene hirya no hino, barirukanze. Ahantu twari mbona haje abantu babiri. Bene data, hariho inyigisho bigisha ubuye bavuga yuko Imana izoraba mu mutima. Ego mese mpakanya ko Imana itazoraba mu mutima. Imana izoraba ibigaragara n'ibitagaragara. Isuzumwa ryo ku mubiri naryo rirahari, ndi umuhamya wo kubihamya. Isuzumwa ryo ku mubiri rirahari. Nabona twicaye twambaye ibitambara, mbona bo nyene baradukuye ko ibitambara. Abantu twari baje ari batatu. Mbona abantu b'ibisuko barasigaye, jewe mbona barankuye ko igitambara. Hari ukuntu nari mfise imishatsi ya naturelle mugabo miremire, mbona imishatsi bariko barayikoramwo bayikwega. Jewe mbona ndiko ndavuga ngo imishatsi yanje nubwo ari miremire, ariko ntabwo nsuka. Tuzogerageza kwisigura, ariko nimba tubikora nimba tutabikora, Imana yoyo izobizi kubikora canke utabikora. Mbona je ndiko ndavuga ati imishatsi yanje nubwo ari miremire, ariko ntabwo nsuka. Ariko bo barabandanije igikorwa co kunsuzuma ku mutwe. Uwo mudamu nawe twari kumwe, mbona afise igisuko kimwe. Bene data, nimba bavuga ati twihane n'akantu gatoya, aka kantu twita kantaco, muze tukihane. Naratangajwe n'umumama yarafise igisuko kimwe, mbona uwo mumama arasigaye. Uwo mumama w'igisuko kimwe baragerageje kumuncisha mu maso nyene, baramuhagarika mu maso ndamubona neza. Uwo mudamu mbona arasigaye w'igisuko kimwe, ariko imishatsi ntabwo nabonye ko isize no kwidasize, ariko ikintu nabonye cane ni igisuko kimwe. Ahandi hose hari imishatsi, ariko igisuko kimwe nico nabonye. Mbona umwe ashabwira uwundi, amubwira ati genda ubwire uwadutumye. Umwe uko tumusanze ntabwo abereye kugenda. Mbona wa wundi batumye aragiye. Muri uwo mwanya wo bari batumye agiye, mbona ntwawe mu kindi kibanza. Ico kibanza natwawemwo kugira kabiri. Murumva ko abambere b'ibisuko barasigaye. Ico ni kibanza ca mbere narimwo. Ntwawe mu kindi kibanza ca kabiri, cansangaho abana b'abakobwa. Mvuze abakobwa n'abadamu baba barimwo. Abo bakobwa mbona harimwo abisize amarabero ku munwa, abisize amawanja ku ngohe, abasize inzara. Mbona abafise ubuntu ku mutwe umenga bumeze nk'ubusherisheri, sinzi ko bose ariko babwita. Kuvuga barya abantu bagenda gusigisha imishatsi mugabo ntibayinyereze, bakavyimbisha gusa. Mbona abafise ubuntu umenga n'amavage mu mutwe. Mbona abambaye utumini tw'utujipo, mbona abambaye amapantaro, ibintu nk'ivyo. Ni ukuvuga utariko kimwe muri ivyo yariko ikindi, abantu ukabona ivyo vyose mvuze bibariko. Mbona abariko barabasuzuma, mbona barabazungurutse. Mbona abo bantu bose barasigaye, nta numwe yavuyemwo.
nca ntwagwa mu kindi kibanza. Ico kindi kibanza kigira gatatu nsanga n'abantu biyambije. Abo bantu biyambije bose mbona barasigaye, nta muntu n'umwe avuyemwo. Ndasobanukirwa ko mamudogo nasobanuriwe yuko ari yandi madini, ncasobanurirwa yuko ayo yandi madini ari cyo kimwe na rya rindi mvuyemwo. Urumva ko natwawe mu bibanza bitatu. Ab'ibisuko barasigaye, abisiga barasigaye, abiyambiza barasigara. Nsobanukirwa yuko rya rindi dini mvuyemwo ari ryo mama na ya yandi madini ari we mamudogo, yuko hariho ahantu mu bintu bahuriyemwo. Namwe muca muvyumva ibibanza naciye ntwagwamwo, kubera yarabonye yuko kubwirwa ko mamudogo bisobanura yandi madini, kandi nabona ariko ari rukanga, yabona ko umenga sindabisobanukiwe, ariko acambwira ati kugira ibisobanukirwe reka ndakwereke. Aca ntwara muri ivyo bibanza bitatu. Bisobanura yuko iryo dini mvuyemwo ari ryo mama na mamudogo, ariyo yayo madini yandi, barafise ibintu bahuriyemwo. Barafise ikintu bahuriyemwo. Rero ntasobanukirwa ivyo, izo nzozi nca ndazivamwo mbonye ivyo. Hariho abantu tuzokwiyumvira kwihana bitagikunda, twiyumvire kuva mu byo turimwo igihe caturenganye, twiyumvire kuja ku murongo w'abandi kugira ngo duhamye abandi, ariko abandi bazaba badusize. Kubwira ijambo riri muri Luka 16:25 n'22, hagati hazoba hari imanga ndende nini bitazoshoboka yuko abantu bayisimbuka, kubw'igihe cyo kuyisimbuka kizoba caraturenganye. Hariho abantu bari mu bintu bitagira ikimazi, abantu bari gusenga ibidasengwa, abantu bari gusaba ibidasabwa, abantu bari gusaba abapfuye, abantu bari kwizera abapfuye ko aribo bazodusengera, bakizera abantu bapfuye ko aribo bazobasabira. Ibi bintu abantu bakwiye kubirengera, abantu b'Imana mukwiye kubirengera, mukabisimbuka, mukabisohokamwo, mukabivamwo, abantu mukibirimwo. Iri jambo ry'Imana riri muri Hoseya ryavuze ngo nibiburanire, kuko jewe ntari umugabo wabo, nabo atari umugore wanje. Imana yonyene yahakanye yuko mutari ishengero ry'Imana, kandi nawe atari umugabo wanyu, atari umwami wanyu. None murabande, nimwishire muri ico kibanza namwe, murabande, muca muba bana bande. Hariho abantu mwisabira guhereza gihonomu, ariko nimumenya ko ari byo muriko murisabira. Ijambo ry'Imana rivuga yuko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, atabujoshika kwa data atari wamujanye. Nta yindi nzira ihari atari Yesu wenyine. Iyo Yesu abona yuko hobayeho iyindi nzira, yari kubivuga avuga ati ni jewe na mama nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzoshika kwa data tutamujanye. Uwo bitazokundira kwanshako azoce kuri mama azoshika. Ibyo bintu yari kubivuga bikaja muri Bibiliya, abantu bakabisoma bakamenya yuko inzira ari zibiri, ariko nta hantu na hamwe hari havuga yuko inzira ari zibiri. Inzira ni imwe. Abantu bakizera yuko abapfuye aribo bazobasengera, aribo bazobasabira. Bene data, abantu barisabira guhereza gihonomu, bakiyisabira guhereza mu mibabaro, ariko ntibamenye yuko aribyo bariko barisabira. Yesu ni wadusengera, Yesu ni wadukubitira iminiho. Abandi nabo ati oya, twebwe tuzosenga abapfuye, tuzosaba abapfuye, nibo bazodusabira, aho bazoba bari abariho natwe tuzobasanga. Abamaze kuva mu mubiri ntimuzi iyo bari, abagiye ntimuzi inzira baciyemo. Iyo abantu bavuye mu mubiri barabaherekeza, bakabafuba, bakabahamba, ariko iyo babagiye nta muntu n'umwe abazi iyo bahereje. Mara bakatubwira yuko, bakaduhenda ko abapfuye araberanda.
murazi neza ko bapfuye araberanda. Iyo bagiye iyo bari uno munsi murahazi. Ibaze gusaba abantu bapfuye yuko abapfuye aribo bazobasengera bakabasabira bakabasanga iyo bari akaba ariho muzobasanga. Bantu b'Imana, nimuze murengere ibi bintu, nimurengere ibi bintu, nta hantu na hamwe bizobashikana atari guhereza atari guhereza muri gihonomu, kuko muriko murisabira guhereza gihonomu. Ntavyo muzi ko ari byo muriko murisabira. Imibabaro barimo ntayo muzi, mugabo mugasaba yuko abantu bapfuye batazi ikintu na kimwe. Ijambo ry'Imana rivuga yuko abapfuye atakintu na kimwe bagishoboye kumenya. Mugabo mwebwe muracari bazima, muracari impemu z'abazima, muracagira ubuntu, muracariho. Mugabo kavuga yuko mwizeye abapfuye ko aribo bazobasengera. Bantu b'Imana, inyuma y'urupfu nta gakiza kahari, inyuma y'urupfu nta kwihana, inyuma y'urupfu nta kindi kintu kizoba gisigaye. Nimuze muve muri ivyo bintu murimwo. Imyaka n'imyaniko, abantu ibihumbi n'ibihunguruka bibereye muri ivyo nyene byo gusaba abapfuye, byo gusenga abapfuye, byo kwizera abapfuye ko aribo bazobasengera, ko aribo bazobasabira. Imana si y'abapfuye, Imana ni y'abakihari. Ni wapfa udatunganije ubugingo bwawe, ni wapfa utihanye, ugapfira muri ivyo bishusho, utavyiyambuye, utavyikunkumuje ngo uvyikureko, izobwiye uzobisangayo. Kuko ico umuntu akorera ngaha muri ino si iyo agiye aragisangayo. Nahanje nahanyu ho kwisuzuma tukaraba ivyo turimwo. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nibiburanire, kuko je ntari umugabo wabo, nabo atari umugore wanje. None muziburanira gute? Abakristo bo hasi muzogena mufate abamenyesha Imana, mubafate mubabwire ati kubera iki mwatubeshe mutatubwirije ukuri. Nabo bababwire ati erega natwe si twebwe, natwe ivyo twabigisha twabikura hariya kwa padiri. Nabo bagende gufata ba padiri mwebwe kubera iki mwatubeshe mutatubwirije ukuri. Abapadiri nabo ati erega natwe ivyo twababwira twabaha inyigisho muje kwigisha abandi, erega natwe ntiyari twebwe, natwe twabikura hariya kwa musenyeri. Abapadiri bafate musenyeri ati murabona ingene mutatubwirije ukuri mwatubeshe. Abasenyeri nabo ati erega natwe si twebwe, natwe ivyo twabigisha natwe twabikura hariya i Roma. Babasenyeri bagende gufata papa ati murabona ingene mutatubwirije ukuri mwatubeshe. Uko niko abantu bazoburana n'idini. Iryo dini niryo muzoburana naryo, kuko murumva yuko Imana yo yavuze ko we atari umugabo wanyu. Muzoburana mukiburanira mwebwe nyene, muzoburanana n'idini. Ni mwebwe muzovuga ati mwe mwaratubeshe ntimwatubwije ukuri, abandi ati natwe si twebwe, natwe twarahenzwe. Ariko Imana ishimwe ko Imana iriko irabihishura. Imana ihabwa icyubahiro ko Imana iriko iraca mu bantu batandukanye, iyi mburi ikagera kure, abantu mukumva ivyo murimwo mukamenya ukuri. Ni mutakwiziba amatwi mukumva ukuri, Imana ikabakora ku maso mukabona, ikabakora ku matwi mukumva ukuri, muzosohoka ibi bintu byo gusaba bapfuye, ibintu byo gusenga bapfuye, ibintu byo kwizera ko aribo bazobasengera bakabasabira, muzobisohoka mubivemwo. Imana ihabwa icyubahiro kwiriko irabikora. Iyi mburi iraraba abantu bitwa ko ari abagatolika bose, kuva kubo hejuru gushika kubo hasi. Iyi mburi iraraba abantu bo mu yandi madini bakiri muri bya bibanza bitatu Imana yantwaramwo, bacishushanya abana b'Imana. Nabo iyi mburi irabaraba. Mubaziruka nimutakwitandukanye n'ibi bintu, mubaziruka namwe muzobamwo, mubazohunga namwe muzobamwo. Imana ihabwa icyubahiro. Iyi mburi nkaba nayihawe muri 2023-2024. Gusa sinibuka yuko twari twamaze gutambuka 2023 tukinjira muri 2024, ariko ni entre yaho niho iyo mburi nayihabwa. Nkaba ndayitambukije mu kwa gatanu muri 2026. Imana iduhana umugisha.
turagushimiye Yesu mwiza, turagushimiye muvyeyi wacu mwiza kushishikara kutugirira neza. Turagushimiye kubw'imburi ushishikara gutambutsa mu bantu bawe, reka iyi mbura bazoyumva bose izogira ico ihindure ku mibiri yabo no ku mitima yabo. Turagushimiye Papa umujije kushishikara kuyerekana, kuko abantu bose baba baremeye ubugingo, nta muntu n'umwe waremeye igihonomo. Shishikara ugenderere umutima w'umwe wese azumva iyi mburi, izogira ico ikoze uzoba ukoze muvyeyi wacu mwiza. Reka ugendagende mw'isi yose uhindura abantu, kuko abantu bose ari abawe kandi ubakunda. Reka inganje no kuganza bibi vyawe ibihe bidashira, ni mw'izina rya Yesu Kristo tubisavye ngo twizeye, amen. isi icyo mubaza nshobora kwakura muri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. ku bari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso ko guteranya 2 5 7. Yesu abaheza.